murakoze bo bamenyesha makuru nivyo muri kano gatondo twazindukiye mu rugendo mu iki gisagara ca Bujumbura mu makomine ya Ntahangwa na Mukaza, aho twahereye turaba amabarabara ariko arubakwa muri quartier y'Uwinterekwa ndetse na quartier Muyaga. Tuca turabandanya no kuraba ahariko hubakwa umuserege haja kuri Bankobu, ndetse turanaraba n'ikibanza kiriko kiratunganywa n'umugwizatunga aha hafi y'ikigo ca Ntare. Turanabandanya tuza kuraba umufurege uri kurubakwa hariya hepfo usohora amazi kuri Shanike aha kuri kwishira hamwe Afriteti. Rero intumbero nyamukuru ubwa mbere kwari kuraba aho ibikorwa tuba twarateguye muri bya bikorwa muri no mwaka wa 2025 ushira mwaka wa 2026 aho bigeze. Mugabo kandi twari muri wa mugambi munini novuga wagutse w'isuku n'isukura, aho yaba mu gisagara canke ndetse mu gihugu hagati dutegerezwa kuba dufise isuku kandi haba hameze neza. Iryo suku rero hariho ivyo dusaba abene gihugu bakora, hakaba n'ivyo leta itegerezwa gukora. Nico gituma mwabonye twagendeye uko mu makartier amabarabara bariko barayatunganya kugira amazi aze ahite neza. Mwabonye aho twaciye ku miserege kugira baba bakoze mu mpangu zabo ayo mazi avuyemo ashobore kugenda neza. Ni naco gituma mu nama shikiranganje iheze twize itegeko nyene cubahiro mukuru w'igihugu azoheza agashira ko umukono wo mu gihugu cose gukora amabarabara y'amabuye ahari ibisagara n'ahari udusagara, kugira koko abene gihugu bagire intererano yo muri rya suku yaho babaye no mu gihugu cose. Rero uko twabisanze twasanze ibikorwa bigeze heza, bigeze novuga ahashimishije, kuko nkaho twaciye yabaho twaje muri quartier y'Uwinterekwa, muri quartier Muyaga, abatubwiye yuko mu ndwi zitatu kuri quartier y'Uwinterekwa bizoba abiheze. Aha muri quartier Muyaga mu kwezi kw'indwi hagati ko bizoba biheze. Hariya kuri Bankobu batubwiye yuko mu ndwi zibiri bizoba biheze, na hariya muri quartier Ngagara naho nyene yuko mu ndwi zibiri ibikorwa bizoba biriko biramera nk'ibisozerwa by'ibanze. Haganaho muri kita kibanza kiriko kiratunganya n'urya mugwizatunga twumvikanye yuko ibikorwa c'abibandanya gaheza ibisaba ivy'isuku n'isukura no gukingira zijya nyubakwa zihari, kandi akaca abandanya asaba n'impusha kugira ashobore kubandanya umugambi wiwe byose bimeze neza. Rero twabemereye yuko tuzoza kugaruka tuje kuraba ibikorwa vyaheze, tubona ko bizoba bimeze neza abene igihugu bariko baravyinovora. Haraho twaciye turabona yuko hariho abene igihugu muri ibi vy'amabarabara bariko baraburizamwo umugambi, mugabo usanga ari nk'imetero 5 canke 10, kandi bari barabara riba rifise nk'imetero 100, 200, 300 byaramaze gucika. Abo rero twababwiye yuko badahagarika umugambi w'igihugu, zo nyubakwa ziri mw'ibarabara ngombwa zirahava umugambi w'ibarabara ukabandanya. Araho tubona koko yuko tuzoba yoba umwene gihugu ahohotewe, bazoca basaba tubahe agashumbusho. Mugabo ari naho mw'ibarabara kandi risanzwe ari barabara, murumva yuko uyo mwene gihugu aba ari karaburizamo umugambi
umva nta rubanza bafise, ibikorwa bica bibandanya. Aho twabonye bene gihugu ndetse n'amashirahamwe ataratangura gukora bijya bikorwa vy'isuku n'isukura, twarababwiye ndetse n'umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati yarabivuze, nta kindi gisigaye atari uguhana, nta kindi gisigaye atari uguhana. Mbere tuboneyeho n'akamo, hari aho twabonye cyane cyane amashirahamwe ahajya mubona kuri Afritextile yuko hadakoze, hariho n'ayandi mashirahamwe ya leta tubona hadakoze. Ayo twaramaze kubandikira ikete tubagabisha tubabwira yuko ibihano bobo barabizi, si ivy'amande, ibihano barabizi uko bimeze, uko bahanwa barabizi, cyane cyane aba mu mashirahamwe n'aba baba bari mu bikorwa vya leta, mu mazu ya leta, novuga aho leta isanzwe ikorera, barabizi, twaramaze kubandikira ikete. Kuri aha naho Regideso usanga yaraje ije gukora ivyapfuye ikahabomora, aha naho nyene tuca tubwira Regideso ize ibikore, kuko umwene gihugu yari yarahakoze canke leta yarahakoze, hanyuma Regideso ije kusanura ivyabo ikahasambura, Regideso itegerezwa gusiga ihatunganije neza. Nico kimwe n'ayandi mashirahamwe yose ya leta, ahasambuye aca ategereza guca asiga ahatunganije neza. Ibyo nitwokwirirwa turaza kugora umwene gihugu. Leta n'umwene gihugu, umwene gihugu wese ari muri leta, imbere yiwe hari ubucafu ntiyategereza kuraba ngo aha leta ngo ahasa ha leta, kuko ni inyubako rusange twese dukeneye. Waraheza akahakora, mugabo ari ibikorwa bisaba yuko abaza intwaro agaheza akababaza. Aha hari hagati y'umufurege n'ikaburimbi, twarabibonye cyane Muramvya, baramaze bo gutangura kuhapava, nta ngorane, hameze neza. Rero nabo nyene bo kwibwiriza bakahakora, ntibarindire ngo leta ngo niho izoza gukora, kandi ari imbere yabo, ubucafu buri imbere yabo, imbere y'inzu yabo, imbere yaho bakorera. Tubasaba gukorera imbere yaho bakorera, imbere y'inzu yabo, nta ubabwiye kuja gukora ahandi atari iwabo. Cyumvikane rero yuko leta amikoro yayo yakura mu bene gihugu, kandi n'ivyo ikora ikorera bene gihugu, nabo abo bene gihugu nibabone yuko isuku ari iry'iwabo, iterambere ari iry'iwabo, gukora imbere y'iwawe nta ngorane. Keva na kera narindi ahantu wamenya yuko hari umwigeme wasanga hakubuye no kwibarabara hakubuye. Nivyo rero ubu tugezemwo, kwibarabara imbere y'iwawe hategereza kugira isuku, kuko ni iwawe hahagateka wewe, kandi isuku haje ibibazo vy'ingwara biza gufata wewe ubwa mbere.